Baramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi w'igenekerezo rya 15 kwezi n'ukwa kane uno mwaka turimo 2026 manze niramukirize cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose yaba ari ngaha ku butaka bwo Burundi canke abari hanze y'igihugu tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana muri kino kiganiro twigarukiye cyane ku mirongo y'urugamba. Hari byinshi biko birahavugwa ndetse turaje tuyagire hamwe ibijanye n'ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Rwanda bakomerekeye muri territoire ya Karehe. Amakuru dufise nuko ubu mu gisagara ca Plito ca Bukavu huzuye imirambo ndetse n'inkomere z'abasirikare b'u Rwanda. Ibi turaje tubiganirire mwa kino kiganiro. Si byo gusa, mwa kino kiganiro turaza kurabira hamwe ibijanye n'ibiganiro biriko birabera muri Suisse Geneve, aho amakuru tumaze kuronka yuko ahari bamwe mu barungitswe n'umuhari wa M23 bamaze kugerayo barihakana yuko ataco bahuriyeko na M23. Kumbe turaza kurabira hamwe ico bacatumye izo ntumwa za M23 bavuga ko zikomeye cyane zihambaye zavuze yuko zidakorana na M23 ndetse batari bazi n'ivyo baje muri kino kiganiro. Turaza kurabira hamwe ayandi makuru karavugwa yuko ingabo z'u Burundi FDNB zoba zongeye kongerezwa cyane ku butaka bwa Kongo, ndetse abasirikare benshi badasanzwe ba mudahusha ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye baba bari kubarinjira mu buryo budasanzwe kugira ngo baze guhangana n'umuhari w'inyeshamba za AFC M23. Namakuru karavugwa hagiye hatandukanye muri kino kiganiro. Turaza kurabira hamwe ati eske niyo bimeze gute. Muri kino kiganiro turaza kuvugira hamwe ibijanye n'imigwano ikomeye cyane cyane kudahuza hagati y'inyeshamba z'u Rwanda ndetse nabo bihanganye mu misozi miremire ya territoire ya Fizi hariya mu Minembwe kagace kamaze imisi kibasiwe n'ibitero by'amadrone ya FRDC. Uko biriko biragenda kose turaje tubabwiye mu kino kiganiro. Kaze ni karibu rero dutera iteka kuraba kino kiganiro kugira ngo ukimare hama wumve mu byinshi utari bwumve ahandi. Making sure canke raba neza ko wamaze gukora subscribe, nyamba utarabikora raba musi ino video ufyonde hano handitse sabone canke subscribe hama ucufite gakengeri. Ikiganiro cyose dushizeko uzoba mu bambere bakibonye. Fyonda like nyamba ubona ari ivy'ingenzi, kandi usimbiye muri commentaire ugira ico uvuze, ariko nyamba atacufise naho uduze imitima muri commentaire. Hari haziranye tuko turayaga, ariko kumbure akanya ni kari kadukundiye kari gato cyane, ariko muri kino kiganiro turaje tubayagire uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Kuru tumaze kurongeza kano kanya nuko ibiziga n'inkomere zitari nke by'abasirikare b'u Rwanda bakomerekeye mu ma operation yakozwe n'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse n'Abazarendo, byatumye abasirikare batari bake b'u Rwanda boherezwa mu gisagara ca Bukavu kuvurirwayo, abandi nabo batwagwa ari biziga nk'uko ababa mu bene gihugu muri Karehe bavuga yuko babonye imodoka zitari nke, amajipo atari make aza kwegeranya imirambo canke imivyimba y'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Ayo niyo makuru uvuga yuko abantu benshi bariko baravuga, ariko nobabwira yuko dukomeza gutohoza kuko hari ibindi bitero vyabaye tuza kubabwira, aho hari operation yabereye kuri Ziraro nayo yatumye ku ruhande rw'inyeshamba batakaza bimwe bikomeye, ndetse turanababwira n'abakoze ino operation mu buryo budasanzwe. Rero ngaho muri Karehe mwumve yuko haguye intumbi, mwumve yuko haguye ibara ku ruhande rw'igisirikare c'u Rwanda. Abanyamurenge bariko barakora imyiyamamazo
canke imyigaragambyo yo kwiyamiriza igihugu cy'u Rwanda cecene mu kubashora mu ntambara batazi bakazipfiramwo mu buryo bukomeye. Iki ni n'amakuru novuga yuko abantu benshi bakeneye kumenya, duce tuyafatanya nibi bavuze yuko ingabo z'u Burundi FDNB aba special force n'ibigwanisho bikomeye bariko bararungikwa hariya muri teritwari ya Fizi ngo gutsembatsemba ubwoko bw'abanyamulenge. Tuza kugishikako mu mwanya gusa, ariko tubanze twisimbire aho imigwano muri bino bice ubu ikomeye cyane kuri axe ya Bunje, axe na Gatare. Hari kubera imigwano idasanzwe muri kano kanya, novuga yuko imigwano y'inkundura mu gihe hari Geneve mu Busuwisi ibiganiro bigikomeje mu buryo buboneka. Muri kino kiganiro nababwiye yuko hariho bamwe mu ntumwa za ASM23 barungitse hariya muri Suisse, ariko bamaze kugerayo barihakana yuko atabo bahuriye n'umuhari w'inyeshamba za ASM23. Aya n'amakuru novuga yuko abenshi bagiye barakurikirana kino kiganiro ndaza kukibategurira. Ndabazanire uwo muhinga ko yari umushakashatsi yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azanwa nk'umuhinga usutena M23 muga amaze kugera muri Geneve yihakanye n'ururimi rurandara yuko atacahuriyeko na M23, ngo mbere ngo yamenya yuko bamuhamagariye mu vy'amakimbirane ngo ntavyasanzwe ngo arimwo, ngo ntabwo yari kuza. Inkuru mu yimbikire ndaza kuyibashikiriza ata kibazo na kimwe. Rero hari operation iheruka gukorwa n'abasikari babo, nababwiye operation yabereye kuri Ziraro. Ni operation yahitanye abasirikare benshi kugira nino saha. Novuga yuko abari bari muri ivyo bice batakinywa amazi, abari muri ivyo bice batagifungura neza kubera ko babonye amaraso yamenekeye muri iyo Ziraro. Ni hamwe haheruka kubera imigwano ikomeye, ndetse twarabibabwiye mu kiganiro sino bigaruka ko abatarakira amanuka igatogira ngo bashobore gukurikirana ibijanye na operation Ziraro y'ingene abasikare b'u Rwanda bahatikiriye mu buryo bukomeye cyane. Novuga yuko budasanzwe. Ikiganiro singo bagaruka ko kumbure ndaza kubapingitira ndapitinga inani iri nkico kiganiro kugira ngo ciki ba commentaire ya mbere abeshi mu kikane mwumve ngene iyo operation yagenze, ndetse abasikari batari bake barahasiga ubuzima. Yes, ayo n'amakuru novuga yuko nibikiye ni mu gihe ibiganiro bikomeje ari mu Busuwisi Geneve. Leta ya Kongo yo iri kwiyubaka, novuga ko mu buryo budasanzwe iri kwiyekipa haba mu musikari no mu bikoresho kwitegura ibitero bikomeye byogaba kwizinyeshamba mu buryo budasubirwamo. Amakuru adusumira avuga yuko bino biganiro bizoza kurangira leta ya Kongo yamaze gusubirana kano gace ka Minembe, nkuko ibitero mwabonye yuko vyakomeje kandi gakoresha inguvu nyinshi zidasanzwe. Ku rundi ruhande umuhari wa ASM23 RDF bariko bararira yuko leta ya Kinshasa iriko iraviora amasezerano ya Seserofe cyangwa amasezerano y'amahoro ndetse n'ay'ibiganiro biriko birabera hariya mu Busuwisi. Rero aya n'amakuru uvuga yuko yamarira aho babavugizi bayo baba influenceurs ba M23 usanga batakironka bavuga kubera ko donc bamaze kubura ubwepfo ndetse n'ugwa ruguru. Rero muri biganiro bikomeje nikibuza neza yuko Skoy na drone vyamira hejuru mu gukubita bimwe bikomeye ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byekana neza yuko nubwo bari muri bino biganiro, nubwo bimeze uku atarukiza cyane atanyisha ibibazo bihari biteze mu biganiro. Ibi ndazi twabivuze kenshi, baragenda just kugira ngo bahuma amaso makungu, baragenda just kugira ngo bereka makungu yuko batagayanye, ubundi ho nta solution durable izova muri bino biganiro biriko biraba. Mu gihe tukibona yuko ku mirongo y'urugamba n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri bigera batanga agahemwe kuvuga ati reka tubanze twumvikane iki, ahubwo iyo bavuze ngo baragiye mu biganiro umengo wabegenyeje umuriro w'imigwano ku mirongo y'urugamba. Nababwiye ko muri kino kiganiro hari amakuru ariko aravugwa aca ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye avuga yuko ingabo z'u Burundi FDNB zoba zongeye kwinjira ku butaka bwa Kongo ari nyinshi cyane, ndetse bakavuga yuko ngo wabinjiriye ngo ku kivungo ca Rumonge
ngo aho ngo babonekanye ngo abasikare benshi buzuye amato n'ibikoho bikomakomeye byo budasanzwe, bongeza bavuga bati ngo n'ibikoresho bidasanzwe ndetse n'abasirikare badasanzwe b'abasinayiperi. Aya makuru ushobora kuca wibaza ati aya makuru n'ay'ukuri canke n'ay'ububeshi. Hoho bakomeza bavuga ko ivyato binini binini vy'abasirikare b'abarundi bikomeza kujabuka, kandi ngo vyerekana neza yuko bagiye ku kintu kidasanzwe canke bagiye kuri message idasanzwe yo kurimbura cyangwa yo guhangana n'umwasi mu buryo bukomeye. Abatanze inkuru rero baca bagira kubavuga ngo bagiye gukora ngo nyabwoko ngo mu Minembwe. Iyi rero muca mwibwira mwebwe nyene mudukurikirana source y'ino nkuru ndibaza ntawo yitebako. Iyi ni vya binyamakuru bikoreshwa n'agatsiko k'abateroriste, nta kindi ko baravuga yuko atari ingabo z'u Burundi. Ntiduhaririye ko ingabo z'u Burundi zoba zinjiye muri Congo, nituvyemeje kandi tubihaririye, ariko guca mvuga ngo bafise mission iyi niyi. Oya, mission u Burundi bufise mu gihugu ca Congo niyo kugwanya imitwe y'iterabwoba harimo M23 na Red Tabara n'iyindi yose igwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Aha n'amakuru yizewe kandi tutoca à gauche à droite kandi y'ukuri. Rero abantu bariko barivugira ivyabo nuvuga yuko ntaziyo babikuye, ariko nyamba koko ingabo z'u Burundi zajabutse zigiye gukora amahoro n'umutekano mu bakongomani. Mubona yuko bamaze imyaka itari mike bicwa n'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru tugaruka ko ngo cankwe ngo tuyababwire ko vyinshi, ariko ukuri nuko abariko barahimba inkuru bazana ivyo bashaka kugira ngo barabe ivyo bojanira, aho mbere bo bavuga yuko ngo se Barundi ngo yongeye gusuzugura ngo President Donald Trump. Ntawe uzi ico bagamiye canke bagomba kwerekana, ariko Trump nawe ubu se Barundi bavuga aramuzi kari umugabo kandi wimvuga kuri, ahubwo uwagaye Donald Trump turamaze kumubona kandi umuti wiwe uri kuziko. Rero sinoza mvuge ngo ngo Abarundi sevre nyamba binjiye n'ivyo nyamba batinjiye naho ni sawa, mugabo mission ibabajanye ntabwo ari ukwica abanyamurenge. Kumbure muramaze kubona amatemonyage y'abanyamurenge baba mu Burundi ndetse bavuye muri Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze iminsi ko baratanga ku social media bavuga ivyo Burundi bwabafashije, bacibuka iciza Uburundi bwabafashije. Rero aba bo bari kuvuga yuko abanyamurengo boba bagomba kwicwa n'Abarundi. Sinibaza yuko hari Abarundi boba bafise inyungu mu kwica abanyamurenge, kandi Abarundi n'abanyamurenge ndibaza ntacyo bapfa. Ahantu cyane babwira afatanya n'ino nkuru iheruka gutangazwa n'uno muhungu wa Duruduru Nyamba ariwe Pacifique, avuga yuko ngo hari amakamyo y'abasikare b'Abarundi ngo yaciye Muyinga ngo agomba ngo kugaba, yavuze amakamyo 23 Josepa ngo agomba kugaba ngo igitero ngo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo amakamyo y'u Burundi ngo bitegure. Nico kiganiro yari karavugana n'abandi ntadinze gufata ku mutwe baratamwanya wabo mfise, acavuga yuko ngo ibitero biriko birategurirwa ngo mu Bubirigi, ngo niho ngo bigomba kubera, ngo biriko birategurwa ngo na ambassadeur ngo n'abandi bamwegereje ngo hariya mu Bubirigi ngo vyo gutera igihugu cy'u Rwanda. Mwese mudukurikira ndazi yuko atakintu musobanukiwe yuko mbega Uburundi bugiye gutera u Rwanda bwa bushakiye. Uno musi u Rwanda ruteye Uburundi turabitahura, kuko u Rwanda go gwifuza yuko Uburundi burongorwa no president u Rwanda gwifuza. Ivyo turabizi, imigambi yabo yapfuye kubera Uburundi turayizi. Uno musi Uburundi buramutse buteye igihugu cy'u Rwanda ngo barubuteye kubera kugira dukure President Paul Kagame cyo kugira Abarundi bibe mu Rwanda. Sinibaza neza yuko umuntu avuga ivyo bintu afise raison, kuko Abarundi ntabwo bashotorana, kandi Abarundi ntabwo batera, barategwa bakitegerako. Ibi ndibaza ni jambo navuga ko ridasanzwe twasigiwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza. Abagikekeranya rero sinobahumanya sinonabata ku mwanya, ariko reka tugarukirize ngaho kumbure turaza kubabwira ibindi novuga yuko zo kwa twabatohoreje mu buryo ubu canke ubundi. Nza ko ibiganiro bigufi kugira ngo mumenye uko biriko biragenda ku mirongo y'urugamba, mumenye uko biriko biragenda muri rusange hose, ndetse n'umutekano politique diplomatie mu karere. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BF4 News. Bye bye.